Mama cyane murabona baretse, murabona baretse, munda haranyishe biriko birandya, nimurabe batume banywera kuri ofisi basi musubize mu Burundi, ubwo nje numva binyishe mu nda, biriko birandya, nimurabe bansubize kuri ofisi nja gupfira mu Burundi, muzoba mukoze. Ndabaramukije, nitwa Daniel Mugisha Muranzi. Hanyuma impamvu nshatse kubanza gukatira ngaha mutamva umwidondoro w'uyu murundikazi nuko nashaka kugira icyo mvuze kuri kino gitekerezo ca mbere avuze. Uwo ni umurundikazi atabaza ari muri Arabia Saudite, aragwaye. Ubugome bw'aba bantu inabuja ntamukeneye, yarabimubwiye ko atamushaka, ariko kandi yarasi no kumujana kwa muganga, yongera yanka no kumurungika mu Burundi. Hano shaka ndabumvishe kwanza uko abivuga, aranavyivugira neza ati mabuja yaranze no kunjana kwa muganga, yanka no kundungika mu Burundi. Aba bantu n'abagome ku busanzwe. Amaje bashaka anjana kwa muganga cane kubera mbona basi mabuja yaraze kunjana, kandi ngo nta mukozi akeneye, batume banjana kuri ofisi banahane muhira nje kwivuriza muhira. Yego Ashaka kuko nawe yarase kumujana kwa muganga amujane kuri ofisi cyo mutane muhira. Ibi ntivyumvikanaga mwabantu mwe, mwabigomwe murungika abantu muri Arabia Saudite, zamutunganya kino kintu vraiment. Iki kirumvikana, umukozi aragwaye njana kwa muganga mbandanya akazi, inabuja oya. Ubu rero ngo yaranamusohoye, ubu arara hanze, ntari mu nzu, yamuryamitse hanze. Ndaje nusaba gutanga umwirondoro ukwiye, ndashaka dukurikire ibijanye nawe avyivugire neza. amaje nitwa Niyibizi Divine, nkaba mba mu Burundi muri Gihanga. Nashitse ino Saudiya mu kwezi kwa kabiri itariki imwe. Narakoze nyene ndakora, hama mwino minsi mw'iyo ndwi iheze niho nabwiye madame ati madame jewe ndagwaye. Ati ugwaye iki? Ndamubwira ati jewe ndiko ndava amaraso kandi ndiko ndiyaga cane, haranyishe hariko harambaba mu gitsina. Burya bigenze uko aca ampa umuti, ampaye umuti ndasiga ariko nta kintu na kimwe cahindutse, ahubwo naciye ndemba cane, Nicyo ndamubwira ati madame wa muti wampa nta kintu uriko uramarira, nukuri nta kintu na kimwe yigeze anyishura, yaciye ahorama. Uno musi rero ca mbona ndaremvye cane, ca mbona ibintu vyera vy'ibishirashira n'amaraso, inda iravyimba iba umuduga, nta n'ikintu na kimwe ndashira mu kanwa kuva mu gatondo. Bigenze uko ca nterefona kuri ofisi i Bujumbura muri Franklin Jobs Limited Company. Burya nta kintu, nukuri bambwiye ngo ndindire ngo ntamaza kunjana kwa muganga, nanje nkaba ndemvye, nukuri ndageze kure, ndaremvye kandi cane, numva munda haranyishe biriko birandya. Ubu rero bimwe bisohoka vyahagaze, ubu rero biri munda nivyo biriko birandya cane, biriko birandya. Sinzi ico mwofasha kuko numva ndemvye, kujugumira ndiko ndajugumira. Bavuye ku kazi yahise aryama, yego ico yakoze gusa yaciye ampa uwo kuri ofisi ngaha nyene muri Saudiya. Uwo ngaho kuri Saudiya nawe yaciye ambwira ngo mbandanye nkora, none nje noguma nkora ngwaye, je gukora ca ndabihagarika, ndavuga nti je sisubira gukora ngwaye. N'ubu rero ndaryamye ndiko ndajugumira, biriko birandya mu nda ntiworaba, nukuri ndabasavye mugire ico mwofashije.
amajewe nitwa Niyibizi Divine, nkaba mva mu Burundi mu ntara ya Gihanga, nkaba nashitse no muri Saudi itariki imwe kwa kabiri, yego hama kugeza iyi saha nkaba ngwaye, narakoze ndakora, mwino minsi niho nafashwe n'ingwara ndabibwira madame, maze kubibwira madame arampa umuti, uwo muti ndawufata, maze kuwufata n'ubundi nta kintu na kimwe cigeze kivamwo, burya nca ndamubwira ati madame burya nta kintu na kimwe cavuyemwo, wa muti nta jambo na rimwe yigeze anyishura, yagumye ahoze, ico gusa yaguma ambwira ngo kora gusa kora, ndamubwira ati je gukora yego ndavyumva, mugabo nuko nanje numva ubuzima butariko buratembera neza, ubuzima nubwo buriko buratembera neza, nimurabe kwanza mumvuze hanyuma mbandanye akazi, kugera iyi saha n'aka kanya nta kintu na kimwe bariko baramfashamwo, nta n'ikinini na kimwe bariko baramfashamwo, baraza gusa bakaraba bagaca bagenda, akaza agaca ambwira ngo manze nkore hama banjane kuri ofisi, naramubwiye ati jewe nta kuri ofisi, ahubwo nimurabe mumvuze hanyuma mbandanye akazi, nta kintu na kimwe yigeze anyishura, uno musi mu gatondo agiye aje ku kazi niho aje ahita ambwira ngo ndabe nkore, ngo mvuye ku kazi ngo nce njana kuri ofisi, je namubwira ati jewe ntabwo nkora, nta nguvu mfise, yego nimurabe rero ico mwomfasha, namba banjana kwa muganga, namba banjana hehe sinzi, ubu kuva hirya y'ejo nta kintu na kimwe ndashira mu kanwa, kuko numva inda yuzuye ata n'ikintu na kimwe numva noshirayo, umusonga gusa, ariko nimurabe ico mwomfasha muba mukoze. Mahoro, hama jewe nitwa Niyibizi Divine, nkaba mva mu ntara ya Gihanga, yego hama nasafiriwe n'ikigo citwa Franklin Jobs Limited Company, hama nkaba nasafiriye itariki imwe y'ukwa kabiri, niho nageze no muri Saudi, nageze muri Saudi itariki zitatu, burya bimaze kugenda uku ndashika ku kazi ndakora nca ndagwara, maze kugwara ndabibwira mabuja aca ampa umuti, ampaye umuti ndawufata, ariko nta kintu na kimwe cigeze kiboneka c'agahengwe, nca ndaguma ngaho, burya hirya y'ejo nca ndamubwira ati mabuja jewe ndaremvye, nta kintu na kimwe kiriko kiravamwo, burya nta kintu na kimwe yigeze anyishura, bimaze kugenda uko nca ndaterefona kuri ofisi yandungitse, maze guterefona ndamuterefona aca ambwira ngo nihangane ngo amezi 3 ngo amanze ahere, aca arambaza none amezi 3 arahera, ndavuga ati oyaha azohera itariki imwe y'ukwa gatanu, aca ambwira ati ihangane 3 amanze ahere, ndamubwira ati jewe amezi 3 ego guhera yohera, nuko numva ndemvye, noguma nkora ngwaye, kugeza iyi saha n'aka kanya ndamurondera kuri ofisi ntabwo yigera anyishura, n'umugabo wanje arabarondera ntabwo bigera bamwishura, umuryango wanje nawo uguma ubarondera ntubishura, ego hama murabe ico mwomfasha rero, murabe ico mwomfasha kuko jewe aho ndi ukuri ngeze kure, mva ndemvye, ego nta kintu kimwe barimbwira co kumvuza, ahubwo baguma bambwira ngo nkore, hama baca banjana kuri ofisi,
n'ubu naraye hanze ku isima, n'ubu niho ndi ko umuntu abanje gaca umuntu abanje bukuru basi mutuma mvugwa canke bakanjana kuri ofisi nkataha muhira kwivuriza muhira none ko base kumvuza ngire gute